Mu bisanzwe Julieta ya numusto dusohokana yitwa Juliet numudemo wanje hama ni inspiration naronse kuri bivuye bivanye n'ukuntu turi mu rukundo en place ndi muri relationship iri serious ukuntu ni inspiration yavuye ku mukunzi wanje gusumbya abandi ni Mr Giba wenyene Mr Giba ariko aritanga sana kuko urinze ukora indirimbo gakora video ata management ufise ata manager ufise urumva uri kuritanga je nditanga cyane gose project mfise muri no 2021 mfise ama collabo menshi hariho collabo twakoranye na Araflow iracari turafise audio hasigaye ko dukora video very soon turashobora kujya muri location ndafise collabo zibiri mu Rwanda urumva twaramaze kuri recording ariko audio sindayironka ndafise indi collabo muri Kenya so barindire bivana na level y'umuntu kono ushobora gufata umuntu nyene ari national n'umuntu ari international ngo banganya mahera ni bisanzwe. Ndabaramukije bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona imbere ya kamera ni Adronis Promoter nyene yagarutse kwa kundi nyene naba ndababwira kubazanira abaririmbyi baba bari update muri yo misi nkuko mubibona uyu munsi nabazaniye umwe mu baririmbyi yitwa Dr Sandokima benshi bamuzi nka Mr Giba katumuramutse kwanza abanza baramutse Mr Giba turakuramukije. Ndabaramukije cyane tusaburamutse abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi ba Mr Giba n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange. Abakunzi ba Ndaha TV mwese ndabaramukije abakunzi ba Mr Giba le Dr DK le Dr Kigeri le Blessé DK ndabaramukije ndabakunda cyane gose. Tugitangura Mr Giba mbega kubera iki witwa Dr Sandokima iryo zina ryavuye kuki kubera iki wagiyise? Yani kubera ndumuganga w'urukundo imisi yose ndavura mu rukundo bice mu ndirimbo zanje urumva negezwa kwita Dr Sandokima please ni izina giwanje jenyene kuko uri kurabiraba ku isi yose nta muntu yitwa kuko ni Mr Giba wenyene so navuga ko ari ndumuganga kandi ni Mr Giba wenyene ari umuganga w'urukundo ku isi yose. Ku mazina abavyeyi baba barakwise ni Mr Giba canke hari hayandi mazina? Ni Amimu Borgiba mu bisanzwe Giba ni izina giwanje. So Mr Giba numuririmbyi amaze igihe kinini ya muri industry ya music mbega Mr Giba yatanguye kuririmba ryari? 2017 niho nagize nafashe intumbero yo kuririmba ariko nagiye muri game bien 2019 nagarutse muri game urumva natanguye 2017 ndabiheba nchagaruka muri 2019 ariko ibyo kuririmba gusa navuga ko nabitanguye nkiri umwana gusa ibyo kujya muri industry y'umuziki wo mu Burundi nabitanguye 2017. Nkuko twama tubikora dutangure na acapella ndakunda gutangura ku ndirimbo atabari shasha urashobora kuduha acapella ya My Dodo kugira ngo tuze kubandanya n'iyindi? You special to me mama only one mama undutira bose yeah baby girl let me say you special to me my only one mama undutira bose yeah you make me sing like My Dodo My Dodo nakupenda mama murukundo bikora neza ufise look uteye neza murundikazi w'imico myiza I want you to know Mr Giba upon this one. Bakunzi ba Ndaha TV nkuko nayababwiye uwo nabazaniye murabona ko ari wese umwe wa copy Mr Giba turabona uri n'abavyeyi mbega abavyeyi barishimiye uwo mwuga urimo canke ni kwa kundi ubikora? Mu bisanzwe icyo kwanza icyambere na mbere novuga jewe nka Mr Giba ndi umuntu ubaha cyane gose mu byo nkora byose ndubaha abavyeyi ndubaha abantu bankuriye urumva umuziki kuba narakubwiye ko nawuhebye nuko umuvyeyi yari yambujije ko nokora umuziki kuko natanguye umuziki niga bicesubwe ko nubahiriza kwanza ijambo ry'umuvyeyi ndavuga ati reka ndabihebe ncangaruka muri 2019 nahejeje amashuri urumva baravyishimira kuba narabumvirije hakiri kare ndabiheba urumva barabona nyine ko ari fani yiwanje narabikunda sana kuva kera ariko kuba narabihebye babonye ko ndi umwana yubaha kandi bishobora kunshikana kure. Tutaraja kure Mr Giba yabayiziki info gestion. Mr Giba uraherutse haraheze indwi zibiri usohoye indirimbo yiwawe Julieta imwe mu ndirimbo tubona yuko iriko irabikora neza mbega hari ikintu kimwe nabonye kuba indirimbo yiwawe imaze indwi zibiri ata dislike iriko mbega kubwawe wibaza yuko ari kubera iki mu gihe tuzi yuko umuntu ashobora gupostinga ubutumwa bwiza canke indirimbo ya gospel ariko tukabona ama dislike aba menshi wewe niyihe strategy ukoresha kugira ngo dislike ntiziboneke? Mu bisanzwe bya dislike je sije ndabikoresha kuko abaja hajya kuraba ijya ndirimbo nibo babigira
kumbura urashobora gukora ikintu umuntu akagikunda cyangwa akacanga ibyo ni ibintu bibaho urumva ari nzashira ko dislike ariko aba yashize ko na view yiwe iba yamaze kujyako so je simbona experience birimwo ngira barayikunze abamaze kujyayo bose barayikunze kuko uri kuraraba na Julieta ni indirimbo nziza ya indirimbo yiwawe Julieta ni indirimbo nkuko nabivuze iri kirabikora mbega wowe projet yiwawe kugira ngo ukore Julieta mbega ijya message watanze dufate yuko ni ibintu vyakubaye ko cyane ibintu byaba byabaye kuri mugenza wawe dukeneye no bishire kure apana ibintu byambaye ko ibintu biriko birambako abaske mu bisanzwe Julieta ya numusto dusohokana yitwa Juliet no mudemo wanje hama ni inspiration na ronse kuri bivuye bivanye n'ukuntu turi mu rukundo en place ndi muri relationship iri serious kono cyavuga ati ko mura ndirimba izindi ndirimbo ndabira byahandi abandi ku bandi bantu none kuri jewe si nta kuntu nofata uru rukundo ndimwo ntange message ndayitangiye ku bafana biwanje yani ni inspiration yavuye ku mukunzi wanje ugerageje kuraba bamwe mu baririmbyi benshi novuga ngo nouvelle generation barakunda kuvuga yuko igihe baba bariko barakora bakabona yuko bariko bakora ibintu bihimbaye bama baburagizwa na bamwe mu baririmbyi babatanguriye umuziki mbega Mr Giba biramaze gushika agakora ikintu wa muririmbyi novuga ngo yamutanguriye umuziki ugasanga ariko aramuca intege amubwira ati ibintu byo ntaho bizoshika cyane agiye novuga ko mu bisanzwe nta bintu by'amabifu ningira mu bantu kumbure nta muntu sinzi ariko mu bisanzwe ukuntu bimeze ku isi urashobora kugira abantu bakwankanu abamwe kabamenya n'abandi ntubamenya ariko je nta munsi n'umwe ndabwirwa nabe n'umuntu ankuriye kumbure sinovuga ko bahari kuko nta gwanko baranyereka hama ibyo nda ofete ibintu byo gucibwa intege ubicibwa n'abantu benshi bivanye n'ukuntu nyine strategy bariko barakoresha kugira baguca intege je nibuka nk'isohora skia hari abantu benshi bavuga ati Mr Giba si umurundi n'umutanzania ibintu nk'ibyo nico gituma indirimbo ziwanje ubu uzose nige utegezwa kumva mu Kirundi urumva nigezwa gushira mu Kirundi kuko je ndi umurundi en plus kuguma bambwira ngo ndi Tanzania si ibintu byanjohe urumva nabyo ne kwa rukunci intege kuko ari ahantu nashobora gushika nk'ifise skia gusa ngashika ahantu bakambwira ati ngo iyi ndirimbo yiwawe kwaza nitwizeye kuri umurundi nashobora no kuyivuza urumva ujya muntu ni wa muntu nyene yasanzwe afise umutima wo kubanira promotion akacaraba rero abana imvo yo tuma ndamubanira promotion uyu muntu ni akatambwira ati ngo uri umutanzania ibintu nk'ibyo orke natwe turavuga igiswahili ngaha mu Burundi je nabifata nyene nk'ibintu byo kuncinege sana uri kuraraba ico gihe cyaskia warabona yuko promotion idakwiye kubera ko imvokana kambega aho unya kuri iyo kayaskia uri kuraraba ubunya aho uri gushika kuri Julieta ubona yuko promotion iri kigenda neza ibintu biko bigenda nko wifuza canke hari akantu kakibuza anje ndashima cyane gose kuba support ababanira nawo kumbure hazogira yaho ugatireka du support umwana w'igihugu ariko ndashima aho bigeze kuko aho ngeze jewe ageze yaho numva ndi très courage gukora akazi ariko nkitangura hari ukuntu nyine naguma cikinege bo sinabi cikinege ko mtele gusa hari ukuntu nyine baguma bancinege sana ariko ubu abantu benshi baratahura ati Mr Giba agiye muri studio aratuzanira ikintu gitahurise ibintu nk'ibyo Mr Giba uri kurihweza umuziki ndundi aho ugeze ubunya naho waruri igihe watangura canke imbere yuko utangura ubona nike kintu gituma abantu benshi baba bidoga bavuga yuko umuziki w'u Burundi udashika hanze mu makungu kugira ngo nawo kurikiranwe nike kintu kibura uca wongera uvuge ikintu ubona yuko twokora nkamwe bw'abaririmbyi kugira ngo umuziki wacu ushike kure gose je nka mwebwe kuba promoter ibyo mukora birahagije urabona nka wewe kuba wamaye iki kiganiro ini promotion ngiriye ni kintu cyiza ariko umuziki wacu kugira ube international novuga ko turakenye brasa kuko uri kuraraba nkunga mu Burundi urashobora kuma interview ntaguhaye n'ikintu na kimwe urumva nkuko wabikoze ari handi hantu je nshobora kubwira ati ngo umuziki wacu urese kuba international urese kwinjira muri Nigeria ngo nuko tutaririmba neza twe dufise umuziki turakora neza kandi abaririmbyi b'abarundi urase talent ariko rero hari abarafise ama formule zabo kumbure televiziyo muri Nigeria cyangwa muri Congo basaba kuriha promotion urumva rero niba gusaba $1000 utayafise umva gute umuziki wa international gute cyasabwa yo kutenyenya gusa icyo no saba n'abajya ba sponsor aba boss bafite amahera badu supporting hama turabukuntu tworiha ama promotion hanze kandi je ndi sira sample ko hanze ama promotion yawo arariha sana Mr Giba arafise management canke
akora ku giti ciwe canke umuryango uramushigikira kugira ngo ibikorwa bye bibandanye bishika kure? Ndashigikwa n'abantu benshi ariko nta management mfise. Ukeneye Mr Giba arashobora kundondera jeje nyene biciye kuri jewe tukavugana ari ibintu by'akazi, nta muntu numwe angaba. Mr Giba uri kuraraba iyi nouvelle generation, hariho abaririmbyi benshi bariko baraza, ubona n'ubuhe muririmbyi ushobora kuvuga ati uyu muririmbyi vraiment ariko arakora yitanga gose gusumbya abandi? Gusumbya abandi ni Mr Giba wenyene. Mr Giba ariko aritanga sana kuko urinze ukora indirimbo ugakora video ata management ufise ata manager ufise, urumva uburi kuritanga. Je nditanga cyane gose. En plus uri kuraraba na Crazy wanje, je ndo umuntu ndicara hasi nkavuga ati umuziki je ngo banda ukore, kandi ku buryo n'umuntu wo hanze ashobora kuza kumviriza umuziki akavuga ati umuziki uri serious. Je ndo umuntu nkora umuziki uri serious. Ya apare ya Mr Giba, reka dufate yuko Mr Giba niyo muririmbyi muri nouvelle generation ariko arakora bon, reka dufate yuko gukora neza barakora neza, gusa uvuze kwitanga. Je ndo umuntu nitanga cyane gose kandi novuga ko ndu wa mbere kuko ibintu nkora ata management ifise yabara abandi ndibaza bamwe baramaze gucika intege, ariko je ndi fighter. Ya ndashobora kuzanira ya mazina atatu, hariho Wizi Designer, hariho Berry Music na Orege. Muri abo bantu batatu nabahe bantu ubona nuhe muntu umwe uvuga ati uyu muntu ariko aritanga gusumbya abandi muri abo bantu? Ibyo kwitangana kugiye ko ari jenyene ijeje. Navuze muri abo batatu. Ibyo rero sinzi strategy bakorera mwe, urumva no wandi ko ngomba kubesha. Kuri umuririmbyi w'u Burundi urabona yuko indirimbo zabo azimeze bien, barakora fresh. Yeah. Mr Giba muri uno mwaka wa 2021 nizihe projet afise? Mbega Mr Giba twitegeye yuko tuzokwama tubona Julieta canke hari izindi tuzobona inyuma ya Julieta? Nimba zihari zizotangura kuboneka ryari? Ariko Julieta imaze kumara 2 semaines, nibaza yuko abakunzi bawe baracanyotewe. Urumva ikintu gusa novuga babandanye basupportinga Julieta, bayipartage sana, bagira ama commentaire. Hama ama project mfise muri no 2021 fisa ama collabo menshi, hariho collabo twakoranye na Araflow, iracari turafise audio, hasigaye ko dukora video very soon, turashobora kujya muri location. Hariho andi ma collabo tumaze gukorana n'abandi bantu, gusa ni barakonfirma ko kuko utararonka audio hajya uyifate wenyene, nta iyo collabo si byiza ko uyivuga. Urumva ni hariho collabo nyinshi z'abastari twakoranye nabo hanze, bazobibona tu nabo hanze, ubarindire ibintu by'imipaka bihere, bazobona ama collabo menshi. Ndafise collabo zibiri mu Rwanda, urumva twaramaze kuri recording ariko audio sindayironka. Ndafise indi collabo muri Kenya, so barindire ibikorwa nibyaba neza, ibihe nibyagenda neza bazozibona tu. Ya mbega nka Mr Giba gukorana na Araflow ni ikintu gikomeye cyane, kuko Araflow ari mu bantu bashobora kuba baratanguye umuziki kuva kera. Nikihe kintu catumye ugira inspiration kuvuga ngo reka nkorane na Araflow mu gihe tuzi yuko hari abandi baririmbyi b'abarundi? Araflow no mustari mwiza, kandi ni umuntu nyene nahora ndabira ko sana nkiri muto, urumva n'umuntu nakuze nkunda. Ni nawe yatumye je nkunda nani kuririmba R&B, kuko kera nibuka nkiri muto narakunda kumviriza imiziki ya DJ Pro ya marap, narakunda marap, ariko Araflow n'umuntu wa mbere kabisa yatumye je nja muri R&B. Ya nkuko umuntu afise intango, afise n'ivyo agenda arifuza mu rugendo rwiwe, nk'ubunya Mr Giba wo kugira ati tora umuririmbyi umwe mu ba legend b'abarundi wifuza ko mwakorana collab, kuri wewe wotora uyu? Motora Araflow ni nawe natoye, ari abandi nazotora kandi inyuma Araflow. Bishitse bakaguhamagara muri Empire canke Band Boy bakaguhamagarira umunsi umwe, nihere bubona yuko ojamo? Bivana na contrat, amasezerano baba bafise, kuko nagenda ndafise na nizi wanje, ndafise ama condition yiwanje. Umpamagaye urampa ama condition yiwawe, ama projet yiwawe, naje ngaguha ama condition yiwanje, duhurijeko ni po. Nta ofete nta lebo nimwe no kwanka twahuje, tudahuje sindabi ibintu by'amazineke ya tubivamwe nyene. Ya Mr Giba nimba atari banga watubwiye yuko hariho collabo ufise wakoranye n'umuririmbyi wo mu Rwanda, nimba atari banga babiri bo mu Rwanda, nimba atari banga urashobora kutubwira cyangwa ukabwira abakunzi banda TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi umwe muri abo baririmbyi, ku buryo iyo collabo tuzokwama tuyikwishyuza igihe cyose tuzoba tukikubona, kuko turafise ukuntu abaririmbyi akubwira ngo ndafise collabo ya naka, ukazorindira iyo collabo kwisohoka ukabura. Abakozi banda TV icyo ndabemereye nuko mfise collabo zibiri mu Rwanda n'abaririmbyi bo mu Rwanda. Basi twari dukeneye amazina, muzoyamenya nihagera, muzoyamenya tuhe. Twitege yuko muri project zawe, twitege yuko izo collabo zizoja mu ngiro ryari?
bo n'ubundi zoba zaramaze kuja mu ngiro nuko nyene ibi bintu bya coronavirus kuko ni collabo zari zimaze igihe ni ikintu cy'amezi ndwi batarugara imipaka hari bataraja muri quarantine ariko twari ko turayaga ariko twari codinze muri quarantine nyene byaca bisabwe ko dukoresha ama Gmail kurungika amajwi ibintu nk'ibyo gusa zimwe imwe naramaze kuyumviriza hasigaye mixing cyangwa duhure tuyage project ukuntu yosohoka basi ariko niba nibugurura byembye imipaka je nzogenda hari nzojya bukatisha dukora iyo none kandi zozana na video nkuko benshi bakunda kubivuga umuziki ndundi wama urimwo ama beef umwanya umwe ukazawumva aba DJ ntibavuza indirimbo zacu abaririmbyi nabo bakavuga aba DJ nabo bakavuga ngo abaririmbyi ntibatuzanira indirimbo zacu mbega nike kintu ubona gikwiye gukorwa hagati y'abaririmbyi n'aba DJ kugira ngo bose bakorane mu mutekano ntangere kugira ngo ibintu by'iwacu kwanza tubanze tuvyikundisha kuko mu kuja gukundisha iby'iwacu abanyamahanga twebwe ubwacu tubanza kubikunda nike kintu rero ubona cyotuma abo bantu bahuza kugira ngo ibintu by'iwacu bitera imbere ikintu cya mbere no kubahana no gukunda iby'iwacu sana akadufasha nk'abana b'igihugu nico gusa hari ukuntu nyene urabona ndakubwira ibintu kimwe mze iyo uri kurarondera support bisabwe ko ushiramo kwihangana kuko usabye ubufasha sico kimwe no kumubwira umuntu ati nkorera agenda gwa mahera sico kimwe urumva ariko benshi tugira kwihangana iyo usabye ubufasha ku muntu akakwima bice bisabwe ko utangura kumufaka ntabwo ari byiza gusa baze baraduha support nubwo je ntari iyo kind yo gufakana hariho benshi bambanira promotion kumvuza ariko ndicara ngaho nyene nyihorera kumbure deni yashika niya ntahura azomvuza tu nta kibazo Mr Giba novuga ngo umugwi Band Boy canke label Band Boy iraherutse gutegura conference yo kwicarana hamwe na cyane ku baririmbyi umuntu wese yo bari muri industry ya music kugira ngo bige muri byinshi biba bihanze uwo muziki wacu kuba mutashoboye guparticipa kandi mwifuza gushika kure nikihe cyatumye mudaparticipa nari bize n'ibintu by'iwanje ariko nibaza yuko n'umuziki uri mu bintu by'iwawe kandi nawe wifuza gushika nani hapa rero umuziki hari ubuzima nyene busanzwe tubayemwe urumva so hari ikindi kintu ushobora kuvuga ati je iki kintu sinshobora kucitangira cyangwa sinshobora gufata umwanya wose ndashire mu muziki kandi fisa ayandi ma problème y'ubuzima urumva hageze yaho ugira ibintu ukora mu buzima busanzwe umuziki kwanza urashira pembeni Ega ubwo nturi muri bamwe ba reklama yuko batoba bararonkejwe ama message canke ubutumire inbox bikaca bituma badashobora guparticipa muri iyo conference oya jeno sinda reklama n'umunsi warimwe ko nta na post ndagira ibyo ni ubivuze ariko nibisanzwe kuko naje nari mu bindi bintu byinshi kandi byari bingoye Mr Giba nk'akabazo ka nyuma niki kintu wewe ubona yuko iki kintu ndagikoze nzoshika ku ndoto ziwanje mbega mu myaka 5 iri imbere Mr Giba yibona hehe mu myaka 5 mbona ko nzoba ngeze ku yindi step uko hajya mu muziki ukuntu ugenda uragira imyaka myinshi ubwo mukurikirana umuziki uragira experience y'akazi ikintu je nkora imisi yose nuko ofete ndashiramo umwe ndafise umwete sana no kubaha abankuriye cyangwa abantu bashigikiye ibiro nk'ibyo benshi bamabidogera amwe mu makampuni ari mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko abaririmbyi b'abarundi batabaha agaciro parpor hari gihe haza umuririmbyi avuye mu kindi gihugu ugasanga bamuhaye amafaranga mbere ugereranije amafaranga bamuhaye ugasanga bakoranije nk'abaririmbyi 10 b'abarundi nabo baririmbyi ntibashikanye amafaranga bahembye mu ririmbyi mbega bibaza ko ari kubera iki mwebwe abaririmbyi b'abarundi babaha kanoti gakeyi bivana na level y'umuntu kono ushobora gufata umuntu nyene ari national n'umuntu ari international ngo banganya amahera nibisanzwe ibyo umuntu nimba yarakoreye izina giwiwe habageze yaho rero aca amahera urumva bijya n'ibintu bisanzwe bivanye na level abagezeko Mr Giba nimba hari ikibazo ushobora kwibaza ukongera ukishura Mr Giba n'umwami w'ikintu umwami wa reggae mu Burundi bwose abakunzi ba Ndaha TV mwumvise Mr Giba n'umwami wa reggae mu Burundi bwose nkuko nabandi bakorera tuca tubwira kaho nyene akapera ya Julieta kugira ngo mwumve yuko Mr Giba aracari wa wundi
uri mwiza 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 muhoza wanje kana keza 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 chirore chanje kugongo kunda nirugire igipimo ukuntu nkunda binera ibyishimo wewe ni wangu nataka ni owe tuyabadili maisha mimi na wewe Sherry nikipata nchangie na wewe Honey nikikosa inabidi unielewe Sherry nikipata nchangie na wewe Dali nikikosa inabidi unielewe hey. Julieta you my heart Juliet indirimbo irafise vibes nakubesha ndi fana iyo ndirimbo kabisa. Mr. Giba turakunze kubona amaposte yawe nta munsi n'umwe urenga tutabonye Julieta kuri stati yawe canke kuri profile yawe nkuko bisanzwe biri mbega upanga kugira mariage ryari na Julieta canke ni vya bindi nyene vy'abastare Oya se vya bindi vy'abastare kuko uri kuraraba Mr. Giba n'umuntu ari serious sana Julieta baby I love you so much urumva mariage ni hagera muzobimenya tu kuko murinze mubona ko ntamuhisha urumva na mariage no hisha namupostinga imisi yose na invitation nageza kuyipostinga nkayiba nkawe urazi kuri umuntu wanje sinshobora kureka kuyiguha abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi nkuko nayo bemereye ndiko ndagerageza kugira ngo ndabazanire bamwe mu basore bari ko barakora neza mbere bamwe mu gwaruka buriko ruraza neza mubona yuko ibikorwa bari ko barakora ari ibikorwa bibereye ijisho nkuko mubibona rero uyu munsi twari kumwe na Mr. Giba mwiteguye undejo nagomba ndagusabe Mr. Giba ushimira abakunzi biwawe n'abakunzi ba Ndaha TV wongera ubabwira kugira subscribe kuri channel zawe zose. Mr. Giba Dr. Sando Kima abakunzi ba Ndaha TV ndabakunda cyane gose abafanzi ba Mr. Giba ndabakunda cyane gose mubandanye mudushigikira mujya kuri account ya Mr. Giba DSD kuri YouTube kuri Instagram nuko nyene le Dr. Sando Kima niko nitwa Mr. Giba Amimu DSD kuri Facebook mubandanye mugira ama like n'ama partage menshi n'ama commentaire eco gusa ndabasaba nuko nimba wewe nkundisha mugenzi wawe nimbuzi talent wanje ishire kwa mugenzi wawe nawe ayimenye turakeneye gushigikirwa namwe sana ndabakunda gose twizereye ko n'ikindi gihe twakurondeye utazotugora nkuko utigeze tugora okay uvuze bien sije singorana en plus ndakene support ya news na kuno bagora muzokwa mamundo ngagende ngakubwiwanyu turagushimiye asante sana.